Ku munsi wa nyuma w'ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo gukwirikira amashure y'inyuma y'ishure shingiro carangiye, kikaba cakozwe iminsi 3. Abanyeshuri bagikoze bakemeza yuko cagenze neza muri rusangi. Uravye ibibazo ingene vyari bimeze, vyari vyoroshe, vyari bigumye, vyaragendeka, vyaramirika, vyari bimeze gute? Ku vyo je nibaza ko bizabigoye kuko nabonye vyari vyoroshe. Byinshi novugana byose byari vyoroshe, ntaco tutari twabonye. Ico bacagoye benshi yo bari kubura umwanya, yo bari kubura umwanya ukwiye, bikaca bituma benshi bagira ubwoba, bikaca bituma baronka amanota mabi mu makuru make. Ikibazo ca mbere cari coroshe, mugabo ica kabiri cari coroshe nyene buke vyari vyoroshe cane. Iruhande y'umwanya kumbure utari ukwiye uko mwebwe muvyifuza, hari izindi ngorane woba warabonye zashikiye canke zashikiye bagenzi bawe? Narumvise amakuru yuko ari warwaye, sinzi rero kuvyarivyo. Muri rusangi novuga ko ikibazo cari kimeze neza. Tubibutse ko ico kibazo ca leta cyo mu mwaka w'9 gitanga uburenganzira bwo gukwirikirana amashure y'inyuma y'ishure shingiro catanguye kw'igenekerezo rya 2026 kigahera kw'igenekerezo rya 2028. Bakaba bakoze ikibazo ku vyigwa bitandatu biri mu vyigwa basanzwe biga mu mwaka w'9.